Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Timoteyo yari ugwaruka, yari ko aragira amasengesho menshi cyane. Mwari dusomere Timoteyo wa mbere igice cya 4 ku murongo waho wa 12. Timoteyo yari afite ubushuhe n'umuriro mwinshi, yari yumva yorara mu masengesho akayirirwamo akararasenga sleepless nights ataruhuka. Paulo aramubwira ngo ufite urugendo runini, ufite ibikorwa byinshi imbere yawe, itwararika amagara yawe, ntugende ukumva. Iyo mpemu yera kikuzura cyane cyane mu abajene b'abahungu, abajene b'abakobwa, abayumva umenga yosenga agaheba kujya karandura n'imisozi agasunika n'ibiti, akatakaza discipline yo kwita ku magara yiwe. Mpemu yera ntago ari uwo gutakaza urutonde, mpemu yera n'utumugira discipline yo kwita ku rutonde. Imana ifashe cyane gose. Hari amadisipline utegerezwa kugira. Reka gusenga nk'umuntu atagira urutonde, reka kwisonzesha nk'umuntu atagira urutonde. Kwanza narababujije ko hari umuntu akora amasengesho y'iminsi irenze 10 ataje kutugisha inama nk'ababyeyi kugira ngo tumworiente uko yisonzesha, cyane cyane amasengesho ya jeune prière. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Dusomere, turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu bangutsi Timoteyo wa mbere ibice 4:12. Ntihagagire ukugayira ubusore, ariko ubere abizera icyitegererezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe, no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye, gushitsa aho nzozira. Wame ugira umwete wo gusomera abantu no kubahanura. Ugeza ngaho nta kibazo. Aravuga ngo ntihagire ukugayira ubusore bwawe. Ubusore ngaho ariko aravuga ntago yari kavuga ku muhungu, was taking. Ntihagire umuntu akugayira imyaka yawe. Don't let anyone make you feel intimidated because of your age. Ntihagire umuntu atuma wumva utari fier cyangwa se udashoboye cyangwa umunyantege nke cyangwa umuntu atakintu wogera kubera imyaka ufise. Imyaka yawe ufise ahubwo uyifate navuga gute, ajya amafaranga umuntu ajana gutanguza business bayitwa gute, profit. Okay, umutahe. Imyaka yawe uyifate nk'umutahe, wiinvestisa mu kintu runaka kugira ngo ishobore kukuzanira ikintu runaka. Imana ifashe cyane gose. Ntago uratangura kugenda ucumbagira, ntago uratangura kugenda uhezagurika. Ushobora kwiruka ibirometero byinshi, ushobora kuresista amajoro, ushobora kuresista imyanya. Imyaka yawe ukwiye kuyikoresha nk'igishoro kandi nk'umutahe runaka ugufasha mu gushobora gutangura ikintu runaka no kugera ku kintu runaka. Kugira ngo rero ugere kuri ibyo byose ngomba kujamo, navuze amagara meza, health. Ikindi cya kabiri, strength, inkomezi, inguvu. Nta kintu na kimwe cyemerewe kugutwara inguvu z'umubiri wawe. Don't allow anything which is called laziness. Ntiwemere ikintu na kimwe cyitwa ubunebwe. Inguvu, inkomezi, sindiko ndavuga inkomezi z'imhemu gusa, inkomezi z'umubiri, strength of flesh, strength of body, inguvu z'umubiri. Ntiwemere ikintu na kimwe kigutwara inguvu z'umubiri. Ntabwo dushaka gutunga abajene bari goyigoyi. Ntabwo dushaka gutunga generation y'abajene badashobora guhagarara amasaha runaka bariko barakora igikorwa runaka. Imana ifashe cyane. Dukeneye abajene bahagarara nk'abari muri security, bashobora guhagarara amasaha 5, amasaha 6, amasaha 7 bahagaze, standing, bahagaze gushika ku mugoroba. Apana gutangura kwidoga ngo kuva mu gitondo ngo nari magaze uri kuri dodoma widodomba. Strength is a part of one things which will make you reach far. Inkomezi z'umubiri n'ingufu z'umubiri ni kimwe mu bintu bigushoboza kugera ahantu kure. Turirirwa twakira abantu, twirirwa duhagaze. Sinigera nicara iyo ndiko ndakira abantu.
ntabwo nshobora kwakira abantu nicaye, umwe wese aza nicaye. Imana ifashe cyane. Sinshobora no guhangana n'abazimu nicaye. Ntabwo ushobora kugenda kudandaza wicaye. Ntabwo ushobora kugenda kurondera abakiriya no kurondera amasoko, kurondera marketing bivanye na business tuza kuvuga ko mu kanya ngaha wicaye. Urakeneye ingufu. Send out the spirit of laziness out of you. Sohora imhemu y'ubunebwe muri wewe. Ni waba umunebwe nta kintu uzogerako. Ubunebwe ni kimwe mu bintu Satani atera mu nyama no mu magufa y'ubuzima bw'abantu kugira ngo ababuze kugera kure. Imana ifashe cyane gose. Hariho n'abantu babesha ngo bafise programme bagiye ko kandi ari ubunebwe biriwe baryamye bari mu cyumba. Mwabakobwa girls bararyamye bari mu cyumba, nagiye muri ibi siho ndi, uraryamye, bariko barakuronderera akazi uricaye, bariko baraguhamagarira akazi uricaye. Naho azoba ari ibihumbi 10 byinjira, haguruka we, don't joke. 100 rija mu rindi, 10 rikaja mu rindi. Imana ifashe cyane gose. Ubunebwe biri mu bintu bibuza abantu gutera imbere no kugera kure. Strength. Nimba ushaka kugera kure, save your energies. Utegerezwa kumenya yuko inkomezi z'umubiri it matters. Nico gituma n'abantu mu kwisonzesha tubabwira nigira akantu fata kagwongera inkomezi kugira ngo ushobora kudafungura ariko ufata akantu kari sikre basi cyangwa se kari isukari, ubuki n'ibindi kugira ngo ugire ingufu zo gusenga. Kubera kwisonzesha ukashujya kuryama nta na kimwe bivuze. Ni kwisonzesha gufatikanyije n'amasengesho niko gufise igikorwa runaka. Bibiliya ivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kandi biri kongera ikavuga ni umunyamwete azokorera iki? Abami umunyamwete. So nico gituma strength n'inkomezi birakenewe. Ntuhereze ikibanza ikintu cyose kikugira umunyantege nke. Niba hari ikintu ubona kigutwara ingufu n'inkomezi zo gukora mu mwanya, ufasha amasaha uri kuri television, you are on television watching movie, amasaha n'amasaha uri kuraraba television, ukaca bikunanira kuvyuka kare mu gitondo ugaca uproronje ukavyuka saa 5, deja hari ikintu cyamaze kugutwara ingufu. Bakubaza kubera ko utaje gukora ibi nibi, nafatiriwe, simeze neza, ndagwaye. Urabesha, ntugwaye. Hari ikintu wahaye umwanya cyagutwaye inkomezi gica gituma uproronja kuryama. You didn't. Kandi uri kuragira intambamyi z'ubuzima bwawe yourself. Save your energies. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. I never welcome. Urabona iyo jewe ngize activity yo gukora, naho noba maze indwi yose ntasinzira ntaryama, nkakaboneka ikintu cyo gukora, immediately ama programme yose y'ubunebwe n'intege nke nca ndayikuramo. Nkategerezwa kumenya, nkaca n'informa cerveau n'ubwenge nkabisetinga yuko there is an activity to work, hari igikorwa cyo gukora. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Ikindi naco abantu baragize abanebwe, baragize, urabona cerveau, mind, ubwenge bw'umwana w'umuntu ukuntu buremwe. Ubundi ubushakashatsi buvuga yuko iyo bumuntu abaho igihe kirekire, imyaka amajana, ubushakashatsi buvuga yuko umuntu yopfa akava mu mubiri amaze kumenya ibintu byose bibaho. Kubera cerveau n'ubwenge bufise capacité yo kumenya no gutahura ibintu mu buryo bwagutse cyane. Ariko abantu batandukaniye mu kintu bitwa IQs. IQs ni bisigura capacity of thinking, urugero capacity yo kwiyumvira na capacity yo gufata mu mutwe vuba. Nico gituma mu ishure hariho abantu bashobora gufata ikintu mwigisha ariko aracigisha ko kanya kuri tableau. Hariho n'abandi bisaba ko bavugana, mwigisha sinabyumvise nsigurira, mwigisha akabasubiriramwo ntibobyumve. Ariko hari abandi bamaze kuvyumva, mwigisha asubiyemo kabiri ntibabyumvise, baratinye kumubwira basubiriremwo. Ubundi nawe ugasanga agiye no kurondera abo bicarana bamusigurire, bakamusigurira ntanabyumve, akarinda kuja muhira biciye kuri abo bantu bane.
ntabwo uri kijuju. Sometimes kapasite y'ubwenge bwawe ashobora kuba ariko ingana, mugabo you can increase your capacity. Kapasite yawe iyo igumije kugira muri urwo rugezo rw'ubunebwe iguma ari uko nyene. Abenshi iyo babonye bameze uko baca bahitamwo kugendera muri ibyo bintu nyene, bakifata ko ariko bameze ko ataco bashoboye. Ariko iyo ubikoresheje ugaforsa ubwenge bwawe kwaguka, cerveau iraguka, kandi cerveau ikagenda ifata ibintu byinshi cyane gose. Imana mfashe cyane gose. Haleluya. Utegerezwa rero kutagira umunebwe ubwenge bwawe ukabubwira ko ikintu cyose woshobora kugikora. You can do this and you can do that. Imana mfashe cyane gose. Igihe uzobwira ubwenge bwawe ko ata kintu ushoboye gukora, nababwiye yuko your imagination is your reality. Imagination yawe, ubwenge bwawe niyo realite yawe. Ntabwo ushobora kuba mu buzima burengeye ibyiyumviro wiyumvira. That can never. So strength. Now hari ikindi bita peace. Peace natural. Peace icyambere, there is two kinds of peace. Icyambere, there is the inner peace of heart. Amahoro yo mu mutima nayo it matters. Ntagire ikintu wemerera kigutwara amahoro mu mutima. Don't allow any case of distraction ishobora kugutwara amahoro mu mutima, kubera ko gishobora mu gihe hari igikorwa uri kurakora cyangwa akazi uri kurakora, bishobora kukwaka icyo bitwa perfection. Wahora ukora ibikorwa mu buryo buri perfect bwiza, ukatutangura kubikora mu buryo bubonekamo umugayo, kubera ko udafite amahoro mu mutima. Nimba ufise ibibazo by'ubuzima cyangwa wakubabaje cyangwa deception, gerageza kwihereza amahoro, because peace, amahoro mu mutima nayo nyene arafise umusaruro. Dufise n'ayandi mahirwe, privilege, amahoro yo muri societe. Urabona amahoro yo mu miryango, mu ngo zacu. Hari abantu benshi badakora ubuzi neza kubera amahoro yo mu miryango, ugasanga mu miryango aho babaye nta mahoro ahari. Imana igufashe usengera amahoro aho ubaye, aho uba, abo mubana, abakureze, abo mubana nabo, magira amahoro, mubana amahoro mu izina rya Yesu. Imana mfashe cyane gose. Ikindi naco ni ikintu bitwa access, kugira imihora runaka. Ni wabona ufise umuntu ushobora gucako, cyangwa se umuntu ashobora kukugeza ku kintu runaka, cyangwa umuntu ushobora gucako akakudodorera cyangwa akakugerera ku muntu utategerezwa kugerako, uwo muntu kumufata ibisanzwe ukiri umujene uriko urasina cyane, uriko uratakaza umwanya. Never take for granted that person who has access. Ntuze wigera usuzugura cyangwa ufata ibisanzwe ujya muntu ubona afise ama access cyangwa se imihora itandukanye ishobora kukugeza ku bakomeye, ishobora kukugeza mu mabiro akomeye, ishobora kukugeza mu ma connection akomeye, cyangwa se ku mabiro wewe kugera ko bishobora kugutwara iminsi cyangwa amezi. Ukagirirwa amahirwe yo kumenya uwo muntu cyangwa kuba en contact nawe, kumufata ibisanzwe uri umujene n'amakosa. Imana mfashe cyane gose. Haleluya. Ikindi ni kugira role model, mentor. Iyo ufise uwo wigirako, someone who you run from, wigirako ikintu runaka, that person akakugirira amahirwe, akakwemerera yuko umwigirako, yaba ari ingabire runaka, yaba ari igikorwa cy'Imana, yaba ari akazi, yaba ari business, akakwemera kumwigirako, akakwiyegereza, yaba ari urudandazwa, yaba ari akazi runaka, akakwemera akakwiyegereza kumwigirako. Uyo muntu kumufata ibisanzwe nk'umujene uri kurafsina cyane gose. Uyo muntu utegerezwa kumuhereza agaciro, kandi reka kurindira abajene mufise ingorane munataka kujifanya batu batari ngo bantu baze kubarondera. Ninde yakubwiye ko umumenta ari warondera uwiga? Nta mwigisha arondera umunyeshuri ni warondera umwiga. Ariko abajene bose bashaka kuduza ibitugu, bashaka kwiyumva abantu bahatari. Ese utabakobwa ubonye ufise amatayi ukabona ufise amabere ahagaze neza, utushaka kumva yuko abantu boza kukurondera. No one is going to look for you. Rondera, look for the mentor to teach you. Wa muhungu wereka kuduza, gabanya amapose, gabanya n'ibiciro, atacu ufise, atacuzi, ca bugufi wemere wige.
reka kurindira ko umumenta wawe ari waza kukurondera. Abajene turiko turakora amakosa menshi cyane, dushaka ko abantu twigira ko aribo baza kuturondera, oro twebwe abo twigira ko nito twategerezwa kubarondera. The person who you learn from, uwo wigira ko ikintu, your mentor, your role model, niwe wategerezwa kumurondera. Kandi umurondera rimwe ntumuronke, rongera umurondere kandi. Uwo umurondere kandi ukabona ongera umurondere kandi. Ntufate for granted umumenta wawe. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane. Reka gukora iryo kosa. Ikindi naco time, igihe. Kwiyumvira ko ufise igihe uri umujene nirindi kosa rikomeye cyane gose. You don't have time. Ingorane y'abajene abona gifise mu myaka 20, akabona gifise mu myaka 10 15, at least kuri 15 umujene abatanguye kuvayo 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 kuduga ugeza 30. Umukobwa akiri mu myaka 20 na 10 aba yumva umenga arafise igihe. Mukobwa nta gihe ufise, muhungu nta gihe ufise, you don't have time. Niki kikubwira ko ufise igihe uzi kuzobaho imyaka ingana gute? Kumbure kubw'ivyizigiro vy'ubuzima turafise icyizere ko tuzoramba, mugabo twabonye abajene bapfa ku myaka mikeya. None mu gihe urindiriye ngo uzokuba ku buzima bwawe mu myaka 40 na uzopfa nta mateka usize hano ku isi, kandi upfe nta kintu ugeze ko hano, nta nicyo usigiye umuryango wawe. Nico gituma utegerezwa kumva yuko ukora ibishoboka byose kugira ngo ukoreshe umwanya wawe neza. Rimwe mu ikosa rituma abajene baguma mu bukene, abandi bakaguma mu bihe bitagira iterambere, umwaka ugahera ataterambere basize ko, ni kumva ko bafise igihe. Agasura kari cyagoroye neza, ndafise igihe. Umushatsi ndashobora kuwuryamika, ndafise igihe. Ubwanwa ndashobora kubuconga neza, ndafise igihe. Ndashobora kuja kurara muri boîte, ndafise igihe. Ndashushe, I'm on the top, ndi kuri top, ndafise igihe. I want to tell you tonight, ndagomba kukubwira uyu munsi ko nta gihe ufise. You don't have time. Koresha igihe cyawe neza. Reka kwiyumvira ko ufise igihe. Bimwe mu bintu bituma abantu nta terambere bagera ko mu gwaruka ni kuguma babona umenga bafise igihe. Ukwezi kugahera nta kintu akoze, amezi agahera nta kintu akoze, umwaka ugahera nta kintu akoze, indwi igahera nta kintu akoze, ngafise igihe. Nta gihe ufise. Koresha umwanya wawe neza. Imana mfashe cyane gose. Ikindi, salvation, agakiza. Bwira mwezo atagakiza, salvation. Agakiza ni kimwe mu bintu dukeneye nk'abajene kugira ngo dushobore gusurvivinga uyu munsi. Muri aya ma business turiko turavuga, muri aba ba mentors turiko turavuga twigira ko, muri uku gutangura ama business n'ibi bintu vyose, turahura n'ikintu bita ama challenges y'ubuzima. Bamwe na bamwe barakunda gukoreshwa ibyaha n'aba mentor babo, barasambanywa n'aba role model babo, kubera ko bababona ko babakeneye kubufasha, bakaca bahitamo kubakoresha ibyaha. Bamwe bakabasambanya, abandi bakabakoresha mu nyumve kano kantu sinshaka ko mwisamaza, ndagomba mu nkurikire. Abandi nabo bagatekinga advantage yuko aribo bababona ko babafise ko igisubizo n'inyishu, bagaca babakoresha uko nyene, ngo kubera ko ari wakwigisha akazi akaca gusaba ko mujyamana, kubera ko ariko arakwigisha business akaca gusaba ko mujyamana, kubera ko ariwe ariko arakwigisha ikintu runaka, like mentor, umuntu wese ari imbere yawe wigirako, kubera ko ariwe ariko arakwigisha ikintu runaka. Abakobwa nabo bafise ingorane. Kubera iki? Mbariza mukobwa mugenzi wawe kwegereye, ariko nimba uri umuhungu wegeranye n'umukobwa mumbariza aka kantu. Nawe nimba uri umukobwa wegereye umukobwa mugenzi wawe mumarize nti kubera iki mumeze uko? Mubaze ko mutabazanya, kubera iki mumeze uko? Umviriza ndababwira uko kuntu umukobwa igihe cyose abonye umuntu ari imbere yiwe w'umumenta ariko aramwigirako. Ese tureka mvuge kuri
business. Simvuze ko byose ariko bimeze, simvuze ko na bose ariko bameze. Ntihagire unyumva nabi, nta numwe ntunza agatoke, nta n'umuntu numwe ndiko ndagiriza ikintu ngaha, ariko ndazi ko hariyo abo byashitseko. Iyo abonye umuntu ariko aramwigisha n'uri karamwigirako, atashaka kumwihereza wese akamuhereza n'ubuzima bwiwe. Umviriza, umuntu umuhereza umwanya wawe, muhereze ivyumviro vyawe n'ubwenge bwawe, reka kumuhereza umubiri wawe. Kuri hari umubiri ntago birimo mu isezerano ry'iterambere ry'ubuzima bwawe. Uyo mubiri bwira mugenzi wati umubiri nturimwo. Do not give him your body. Umubiri nturimwo. Man mfase cyane gose. Hallelujah. Kandi namwe rero kubera ko muri abanyantege nke, simvuze ko muri abanyantege nke Comptel, ntimunyumve nabi, ariko kubera ko ubu ubona yakwitayeho cyane, niwe yanyigishije akazi, niwe wankoresha ibi, niwe wangirira ibi, niwe wangirira ibi, niwe wangirira ibi, niwe wangirira sinomwankira, ukaca umwugururira amaguru. You open your legs. Hari umuntu umwe yambwiye, ntabwo ari byo yambwiye, ariko nuwo numvise avuga, aravuga ni mbere yuko uvuga yuko abagabo bose n'abahungu bose ari cyo kimwe, banza wige kugara amaguru yawe. Learn how to close your legs. Wa mukobwa we, aka ni ak'abakobwa. Close your legs. Gira mukobwa mugenzi wawe wugara amaguru yawe completely. Completely. Niwaguma uyabugururira uzobona bose. Close your legs. Close your legs. Wugurura ubwenge bwawe, wugurura ivyumviro vyawe, wugurura umwanya wawe. Do whatever, but close your legs. Imana fashe cyane. Uzobona uba disrespectful, uzobona ugawa usuzugurwa niwatangura kugurura amaguru yawe. Ako karagaciyemwo, ndazi turaza kugera kuri iyo topic. This topic is very sweet, my God. Ndabizi hano, we cannot wait kugera kuri iyi topic. It is very sweet. Uriko uranayiganira ko honyine wumva. So, you need to start your own business. Kandi nta siguro nimwe ufise. Urakeneye gukora ibishoboka byose. Isi turimo uyu munsi ifise technology, iratanga amafavere ku buzima bw'abantu butandukanye, iratanga inyishu n'igisubizo ku buzima bw'abantu batandukanye. So ushobora kuguma ngaho wicaye ugasanga abantu barakujyanye ibintu, uriko urakengegwa, warasuzuguwe, warasigaye inyuma. Nta rugero na rumwe woshobora kumbwira yuko uriko udashobora gutera imbere cyangwa udashobora kugera kure. Nta na rumwe ruhari. Every level you are on ushobora kugera ku ntambuko runaka. So Imana mfashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Dusomere abi Tasalonike igice cya 3 ku murongo waho w'icumi kuri 11. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abitasalonike bakangahe? Abitasalonike ba kabiri. Abitasalonike ba kabiri ibice 3 umurongo w'icumi. Ego. Kuko tukiri kumwe nawe twabageze iki ngo umuntu wese niyanka gukora ntakajye, kuko twumvise yuko hariho bamwe bo muri mwebwe bagenda basaragurika. Bagenda bagira gute? Basaragurika. Bama bineganegera, bakita mu bitabakwiye. Amena. Nuko twumvise muri mwebwe udakora ntagire gute? Udakora ntakajye. Utegerezwa kugira ikintu ukora. Sinzi icuzo ukora icyari cyo, sinzi, ariko utegerezwa kugira ikintu ugira gute ukora. Kandi udakora ntakagire gute? Ntakajye. Utegerezwa kurwana intambara yo kugira ikintu ukora mu buzima. Nimba ari igikorwa cy'Imana,
nimba ari akazi runaka, nimba ari ugukreye ikintu runaka, nimba ari ukwiruka, nimba ari uguhasoringa, nimba ari kiyede, nimba ari gifundi, nimba ari akazi ko mu nzu, whatever, utegerezwa kugira ikintu ukora. Umuntu wese adakora ntakajye. Dutegerezwa kumva ko dutahura gukora. Hanyuma abandi Bibiliya irambwira ngo bagenda bitwara uko bashatse kubera ko banse gukora. Umuntu wese yanse gukora yitwara uko ashatse, n'abantu bamutwara uko bashatse. Igihe cyose udafite icyo ukora, iyo bagukeneye ahantu wirukirayo. Ariko iyo ufite icyo ukora, iyo bagukeneye ahantu basanga uri mu kazi, bagasanga uri mu gikorwa, ukavuga ni ndiyo kipe ndafatiriwe n'iki. Umuntu wese adafite icyo akora aronka umwanya wo kwiyumvira ibyaha, aronka umwanya wo mbega murazi yuko kimwe mu bintu bituma abantu bakora ibyaha bitari bikeya, bimwe na bimwe ari kuba jobless. Iyo ufise akazi kenshi n'ibintu ukora bikuruhisha, bikuvuna, rimwe na rimwe urabura n'umwanya wo kwiyumvira n'ibyo bintu no gukora n'ibyo bintu, kubera ko umwanya munini urafatira uri mu kazi. Imana ifashe cyane gose. Abandi bakobwa badafite icyo bakora bafatwa uko bashatse, bakisanga batawe mu byaha n'abahungu canke n'abagabo. Bibiliya si ijambo ry'Imana dusomye. Abenshi bafatwa uko bashatse, abandi bakitwara uko bashatse kubera ko badafise icyo bagira gute bakora. Bwira mugenzi wawe tutegereza kugira ikintu ukora. Muri 2025 turagomba kwihera twinjira muri 2026 umujene wese afise icyo akora mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Turiko turafashwa tubandanye. Imana ifashe cyane gose. Reka mvuge inyungu 10 zo kwikorera, kuba umuntu yikorera, afise ibintu yikorera. To work for yourself. Inyungu 10 zo kwikorera. Ni kuvuga umuntu afise business yiwe, umuntu afise akazi kiwe, umuntu afise akabotike kiwe, umuntu afise ibikorwa vyiwe. Murabitahura ivyo nshatse kuvuga. Icyambere, you are in control. Ni wewe muntu ukontrol ibintu vyose. You are the boss. Bwira mwenza ati uri boss. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. You are the boss there. Ni uri boss. Umva, nazoba ragataro uri boss. You are your own boss. Na uzoba ufise abantu bakudandariza imyembe, ariko ari wewe watanguje iyo business, icyo gikorwa. Ni wewe uri boss. Abakozi bavuga ni boss. Boss ntaraza, boss agomba ze. Reka tubanze tubaze boss. Nta ngingi ipfa gufatwa batabajije boss. Ni kuvuga uri kontrolera ibintu byose. Nta muntu ashobora kukwicira akazi ubona, kubera ko ni wewe uri boss wawe. Uri kontrolera ibintu byose. Mu gishingo cyuko iyo uri kurakorana n'abandi, ukora akazi k'abandi, hashobora kubaho kutitwararika no kunegrija akazi. Mwese mukorana ngaho mukabifata ibisanzwe, nawe ukabifata ibisanzwe kubera akazi saki wawe. Ariko ntago ari byiza gufata ibisanzwe akazi k'umuntu. Mugabo iyo ufise akazi kawe na business yawe wikorera, ni wewe uba uri muri control, uri boss. Icya kabiri,